izawa ya masare yose yuzuye inkoko yankira inkoko zishika ibihumbi 16 izi zonyene izi ntasizemo ziri hariya hirya dufise intumbero yuko muri uyu mwaka dushobora kuronka amagi n'imiburiburi ibihumbi 40 ku munsi. Ibihumbi 40 ku munsi. Yego. Mu misi hezi ibiharuro twashobora gushikana hararenga amagi ibihumbi 11 ku munsi. Nakorera FIDA muri 2020 nyamfata ingingo yo guheba akazi. Ndataye muhira ndabikora. Abo mwakorana muri FIDA bumvise ngo urahevye akazi. Bakubona umenga wakize ibibazo mu bwenge. Hariho n'abagenzi baje kubwira madame ngo umugabo wawe yasaze arahevye akazi. Je nibaza ko mu myaka iza mu myaka 2 3 canke 4 iza umwana wese azaba ashobora kurya ukuguru kw'inkoko. Azaba ashobora kurya igi gimbuwe ngaha mu Burundi kujisi. Au niveau international barayikoresha cyane. Ndavuga pourquoi moi no yikoresha kandi abandi bariko barayikoresha. Ubu rero naratanguye kuyikoresha. Narabonye yuko ndeko ndazigaburira ngaha taux de mortalité iragabanuka. Yaragabanutse gose kuko ku nkoko imiswi ibihumbi 16 hapfuye imiswi mike cyane idashobora gushikana 2%. Inkoko ni kimwe mu bitunga vyo tuzanira amafaranga y'agaciro no hanze y'igihugu tukinjiza amafaranga. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ndababwira ko kuri micro ijeho nyene Juste Gaël. Inyuma camera mwita umusaza. Ndabwira ko twakuye aho muri tubazana ngaha. Turi mu ntara yagutse ya Gitega, capital politique. Commune Gitega, umutumba ni Rukoba, agacimbiri Minagure. Ndabwira ko no munsi twaje guhura n'umworozi w'igitangaza. Umuntu yahevye akazi ka leta cyane ka ONG araza arashinga ivyiwiwe. Ariko vyongeye tuje no kugira ngo tubereke ukuri na cyane mu bijanye n'ikiganiro cyaheruka gukorwa aho no munsi tuza gukarifya ibintu bimwe. Ndabura kuno musero turi kumwe n'umutumire wacu abavye bamwise Barema Adam niwe mutumire uno munsi akaba ari n'umufundi w'indimo nibaza ko ari navyo yize. Ndabura musanya kubahwa Adam. Yambo neza. Nizera komeze neza. Nta kibazo. Ndabasanze aho musanzwe mufise entreprise yanyu yitwa Avicole 5F. Ego. Kubera iki Avicole 5F? Bon, Avicole ni ikintu kijanye n'ubworozi bw'inkoko. Ego. Hanyuma 520 je ndi umukristo mu katolika. Ego. Kevin yari umuvunyi w'amashamba n'inyoni. Inkoko nazo n'inyoni nico gituma ishirahamwe ryacu twagitiriye uwo mweranda. Ego. Kugira ngo uwo mweranda abandanya dukandira bishobore kugenda neza. Wow. Kandi arabikora. Turi kumwe na Adam. Nyene inkoko turazi ko ari nk'inyoni. Eva aba yamushize. Eva ari muhira. Ego. Obo nari muhira afisa akazi nawe akora. Ari ku mirimo. Kwatamuze Adam. Bari Madam ninde? Bari Madam ni umworozi w'inkoko. Yabitanguye buke bukabikora nka nko kurya nyine abandi bose borora inkoko 5 6 7 muhira iwabo. Mugabo mu nyuma birahava biramufata biba passion yiwe hanyuma bigira umwuga. Rero je ndi umworozi w'inkoko. Mugabo kandi hari byinshi batazi sangwe nserukiye urunani rw'aborozi b'inkoko mu Burundi gwitwa IAB Interprofession Avicole Burundaise. Utubwanyi bari mumeze gute mwarakunda korora? Ubuto bwacu je papa n'umurimyi. Urumva papa n'umurimyi naje nakunda kurima. Ngira ni naco gituma ibyo kwiga ibyo burimyi byaciye bimfata. Naje rero narakunda kurima ikibare ciwanje korora inkoko narazorora mugabo bimwe nyene byo mu Kirundi 5 6 nta kibazo narabikunda. Abavye kera barapima umugisha w'umwana. Barapimye wawe ko mu nkoko uri mu vy'uburimye n'ubworozi barawupimye kuko nari mfise n'inka inyitirirwa yitwa Yaremba. Wow. Iyo nka yaranyitirirwa yari gwanje mu bisanzwe nije nayiragira nije naho naba ndi kw'ishure mvuye kw'ishure naraza nkayiragira hanyuma nkayitahana. Yarankunda no kunkunda iyo nka ntambutse nayo cinkwirikira.
aho mpagaze yacirisha aho nyene tuvuge ko kubonye yakivume ego musanzwe mworora zino nkoko mukanya duhava tubabwira ibikurikira mbega tukiri ngaho nyene mu mashuri muba mwarize hari aho asanzwe ahuriye nibi musanzwe murangura ego nababwiye ko jewe ndi umugoronome rero nivyo nafashe option y'ibintu bijanye n'uburimyi mugabo n'ibintu bijanye n'ubworozi biba birimo nico gituma rero ibi nabishoboye kubikora mbanje kuvyiga nkabona abandi mu bindi bihugu ingene babikora hanyuma nkaba nari nsanzwe ndabikora nyene kirundi nka kurya namwe mubizi mwese umuntu ashobora kuba yoroye inkoko imuhira hanyuma ndabikora birakunda muraje amashuri bashotse mukora ibinyene cyangwa mwarakoze ubundi buzi tuyagire jewe ndangiza amashuri naciye nkora mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ubu busigaye ari ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ndakora muri département ya protection des végétaux comme inspecteur phytosanitaire mu ntara zitandukanye ngaho Igitega Ibururi mu nyuma akazi ka leta ndagaheba ndakora mu ma ONG atandukanye hari utu ONG nagiye ndakoramwo nka dutatu ndaja muri coopération technique belge iyo bita uno musi ya Nabel ndakora muri GIZ coopérative allemande ndakora muri projet ya FIDA mu nyuma ndatayimuhira gukora ibi gufata imigo gutayimuhira pokiye tuzi ko amahera yo muri ONG aryoshe naho taba wizeye aho gaherera n'abara amakontra renouvelable byari vyoroshe ntivyoroshe amahera yo muri ONG nivyo araryoshe mugabo ntiyamaho urayakorera hanyuma ukayakoresha uyakoresheje nabi wamaze kumenyera kuyakoresha uyakoresha nabi donc wamaze kumenyera ubwishi bwayo aheze bica bigugora hari umuntu twakoranye niyo yatubwira ngo ivyo bidamwaguye mukabigira intango bizobagora kugira amakarabo nuko uti mwaya muyazi yego twayajya tuyazi tukamenya ko ivyo arivyo vyose arakazi gahera umuntu akagira ati nzokwimenya nje gukora ivyo wanje ico gihe cyose waba uri kurakora ivyo abandi wawe yumva gute warumva ko wifitiye ideni ryawe wenyene cyangwa wavuga ati reka ndondera umutahe jewe bisigaye tuzovyiga mu nyuma nakora ivyo abandi ngira ko nkora n'ivyo wanje nakora ivyo abandi ngira ko nkora n'ivyo wanje ndavyiyumvira ingene bishobora kuza hanyuma ngira Imana ndo kumupfasoni ashobora kubingumiriza iyo ngiye nawe akamenya ingene abikurikirana ntahari abazi ingene abikurikirana n'ubu ntahari iyo nafashe urugendo arazi ingene abibwiriza kubikurikirana imigeri ibiri nitereka vyarakorohera imigeri ibiri ntitereka mugabo nico gituma nakubwiye ko nari mfise umupfasoni n'ubu nkimufise ashobora kubikurikirana ntahari akamenya ingene abikora tumushimire rero uyo nyene no gushimirwa rero bimubwiye nuko atari ngaha hafi ngira ngo azobibona arabizi ko ivyo mfise byose tubisangiye kandi arazi ko nama ndamushimira imisi yose wow ngo nturamusomesera imisa yo gukenguruka ko numvise uri umukiriso imisa yo gukenguruka twama twayikoranye twe nawe rimwe mu mwaka twama dusubiramwo indagano z'ubugeni rimwe mu mwaka wow Imana ni nahazo yaguhaye umufasoni agufasha mu rugendo rwawe mu bisanzwe umufasoni nico abwiriza kumara bagore muri ko muratwumviriza mumenye ko mujejwe kugorora abagabo banyu kugira mujane mu rugendo apana kubagora murumva abandi biko biza kwindi mpfo bidasanzwe muraje murafasha ingingo mugoba murangura ivy'iwanyu turabona ishiramwe avicole 5F tubwire ryatanguye gute urugendo rwagenze gute vyari vyoroshe kuva mu kazi ka ONG kugira ngo uze kwikorera ivy'iwawe mu gihe muri ONG hari amafaranga menshi je natanguye korora inkoko muri 2013 mugabo je ubwa mbere mvuka mu ntara ya kera ya Ruyigi
yagutse no munsi nibuhumuza. Ivyo nakubwiye nakora ndi umwana nabikorera hariya. Mugabo amaze kwimuka nkaza kuba ngahe Gitega sinabihebye. Korora inkoko 5, 6, 7, 10, 20 narabikora. Mugabo vyagiye kumbera umwuga maze gukora nkora cyane muri JZ muri project wa DRP twakora iki twakora kwigisha abantu kwiteza imbere kandi bagatera imbere vy'ukuri. Ubu hariho amakoperative yagira ati mwarashoboye kutwigisha kwiteza imbere. Muri ico gihe twarabibona ko abandi bariko biteza imbere mugabo twebwe tuguma tugira nk'ico umuntu yo kwita marché sur place. Turahembwa ayo mafaranga tukayarya agahera ukwezi guheze tukaronka yandi tukayarya agahera. Mugabo abandi bariko bariteza imbere. Nico gituma muri ico gihe hari umuntu twakora akazi kamwe yitwa Emmanuel nawe nyene naroroye inkoko ngahe Gitega. Niwe yambwiye ati muhungu no munsi uri kuravuga ko abandi bateye imbere weho gute. Hanyuma rero twe nawe dutangura kwiga mbega umuntu inyuma y'aka kazi parce que principe yacu twari dufise twagira tuti on ne sera pas toujours riche. Donc turi ko turakora ako kazi twakomeza ko turabatunzi mbwa twagira tuti twiyumvira tuti on ne sera pas toujours riche, il faut que turonera ico dukora gishobora kudusahiriza mu buzima bwacu. Hanyuma ari muri ico gihe ndabikurikirana kuva ico gihe ndoro tukoko dukeya byagiye rero kunjamwo cyane igihe habaye imigumuko ibujumbura akazi karagomba guhagarara gatoya. Kumva akazi gahagaze utavyiteguriye abana barashobora kukugwarana kwashe. Muri 2016 niho nacenda bitangura neza. Ndavuga niki kintu ndagitanguye ndabona ko gishobora kumbera gishobora kuntunga mu buzima. Muri 2018 naciye nubaka ijya puraye mwabonye hariya. Ndayubatse ndayishiramwe inkoko muri 2018 aho nari nkiri ku kazi ndabihereza umwana wa mukuru wanje yarahejeje yiza ndabimuhereza ntibikore arabikora arabibandanya maze kubona ko birimwo ikintu ha muri 2019 ndahuzuza inkoko zishika 6,000 hariya. Hanyuma ndabandanya muri 2020 navuze none no kwirirwa ndiruka ahandi hose agusha droite kubera iki amafaranga mpembwa ndashobora kuyaronka ngaha kandi nkayaronka ndi libre ata muntu numwe mu gusaba ikonje mbanza kwandika ikete ngomba gufata urugendo mbanza kwandika ikete c'est pas bon. Muri 2020 nyamfata ingingo yo guheba akazi ndataye muhira ndabikora. Muri 2022 cyo gihe 2020 mwakorera ishirahamwe ryari 2020 nakorera ishirahamwe nakorera FIDA muri project kwa Payfar B. Ego nyafata ingingo yo guheba. Abo mwakorana muri FIDA bumvise ngo urahevye akazi yakubona umenga wakize ibibazo mu bwenge bo abenshi baravyiyumviriye mugabo iyo umuntu yamaze gufata decision yiwe umuntu arakwita umusazi arakwita kibura bwenge mugabo hariho n'abagenzi baje kubwira madame ngo umugabo wawe yasaze arahevye akazi yahembwa. Umugore arambwiye arabimbwira mugabo mu nyuma ndamubwira nti je nafashe ingingo ndagiye kuzorora nizakira zidukize nizapfa zitwice nzemere gufana nanje fana ko ntibari gutera ubwoba umukenyezi wawe. Oya sinariko ndamutera ubwoba mugabo mu buzima imisi yose umuntu abwirizwa kwemera risque. Ubu tubayeho kuko berako hari abantu bameye gufata risque. Wewe utemeye gufata risque nta kintu na kimwe uzovamo. Uvuze ngo ibisinda ngo sinorora inkoko zirapfa. N'umuntu arapfa urareka kuvyara umwana rero kuko n'umwana arashobora gupfa. Siko bimeze. Ibintu vyose tubaho bitubeshaho ubu bitubeshaho kubera ko hari abantu bemeye gufata risque. Ndabaye akarorero k'ivyo bigo biravugwa vya fome urya yaremeye gufata risque yo kugirishira hamwe rihingura ifumbire
none yadafite iyo riske byari kugenda gute hajya nawe nyine gushobora gutinya ibi bintu ninabikora bizokunguka bizobandanya mugabo yarasizemo amafaranga yiwe aravuga ati iriske ndayifashe voilà nuko niko bimeze ama entreprise yose atangura umuntu ayatanguje yemera gufata riske voilà hari wambwiye ngo no kuza ku isi ni riske none kuza ku isi ni riske kuko urashobora gupfa utaranakura urashobora kuhagirira ingorane utaranakura kandi ingorane urashobora kuzigira wewe uri kumwe n'ubundi ariko aravansa nawe ukagira ingorane kandi muca mu birenge bimwe nuko niko bimeze ufashe ingingo guhera 2018 wari watanguye kwitunganya mbega harabaca bavuga bati ubwo 2018 ntiyari yamaze kuronka garanje n'inkoko yari yatanguriye ko 2020 so yarageze ngo nkoko nyinshi abona vyopfuma tubwire ko bworozi watanguye 2018 bumaze imyaka ariko buratera imbere bwari bwifashe gute none ico bubuza gutera imbere n'igiki mu bisanzwe ibi tuvuga ko bidashobora kuduteza imbere ni vy'abandi mu bindi bihugu vyabateje imbere none tweho kubera iki bitotuteza imbere bo hariho abantu baborozi b'inkoko bo mu bindi bihugu iyo za Benin zande dukurikirana izo za Kenya tuzinanye dukurikirana duhanahana ama information duhanahana inkuru bobo bavyarashobotse none twebwe ibyo ico tuma bidashoboka n'igiki bien birashoboka ndabitubwiye yego tubwire rero runo rugendo gira tubone ino avicole 5v igeze nga ukeze kwakira ubandanya urugendo biravana n'ingene umuntu wenyene aba yaramaze kwiyumvira ingene azoza aratera intambwe imwe wahabonye hameze gutya hangana gutya ukibaza ngo byatanguye uko ntivyatanguye uko umuntu urakora ikintu ico kintu ukagikora ukagiheza hanyuma ugakora ikindi ukagikora ukagiheza ni intambwe umuntu agenda arakora mpaka gushika ejo ni wasanga aho haruguru hose hubatse gushika kwibarabara hirya hose hubatse gushika kwibarabara nibize bigutangaza ni intambwe umuntu agenda arakora mugabo kandi ivyo biravana ningingo umuntu yihaye n'indero umuntu yiha ikintu kijanye ico no kwita mu gifaransa education financière amafaranga kuyaronka ntibigoye mugabo kuyagumya biragoye kwizo kumenya ingene uyakoresha kugira ngo utwo dufaranga waronse ejo tuze tuvyare utundi dufaranga ejo tuze tuvyara utundi dufaranga principe ni yihe mu bisanzwe umuntu wari we wese ivyo akoresha amafaranga ni ibintu bibiri gusa vyonyene ntagira umuntu azokubesha icambere nico ushobora gushiramwe amafaranga akagenda akagirire ntazosubire kugaruka dufate nk'uba amafaranga uriye azosubira kugaruka jamais amafaranga uguze impunzu azosubira kugaruka jamais amafaranga uguze telefone azosubira kugaruka wambaye isaha ayo mafaranga waguze iyo saha bibaza kuzosubira kuyaronka ntazosubira kuronka amafaranga uguze radio urayiguze uguze radio muhaje muri magaze ugasohoka uzokse muri iyo magaze bakubwira bati ugasanga wihenze ati iyi radio sinari kuyigura akavuga ati nimungurire iyi radio ndayiguze 300 boguha ni 200 donc icyo ni cambere icya kabiri dukoresha amafaranga nico dukoresha amafaranga akagaruka kandi akagarukana n'inyungu muri ivyo bibiri rero ni bimwe aba economiste batubwira ngo les actifs les passifs ivyo rero bitwara amafaranga ntibizoyagarukane ce sont les passifs ivyo bitwara amafaranga bikazoyagarukana ce sont les actifs umuntu rero agomba gutera intambwe buke buke agabanya les passifs akaduza les actifs principe rero ni wize kuduza les actifs sikusumbya abandi ni buke buke nyene ku rugero rw'iwanje ku rugero rw'iwanje ikiwango wari munyejyana bo nabwiye ko naciye ku ntebe y'ishuri naravyize hari abavyiga bakabandarisizaho biravana n'intumbero umuntu yihaye biravana n'intumbero umuntu yihaye ubagira ati ibi ndavyize ndabisize ngaha nico gituma none
umurimyi umugoronome yarize kurima ntarime yaravyize umugomba bigende gute umuganga yarize kuvura ntavure bica bigenda gute donc biragoye ivy'ubuzima biragoye biravana n'ingene umuntu wari we wese afata intumbero y'ubuzima ubworozi bw'inkoko ni ikintu coroshe n'urugamba cyangwa naho oya uzakubwira ko ubworozi bw'inkoko ari ikintu coroshe namba si coroshe ni ibintu bwa mbere bisaba ubumenyi mugabo kandi ni ibintu bisaba indero wewe nyene ubwirizwa kwiha bisaba indero ubwirizwa wewe nyene kwiha ukagira suivi donc ukabikurikirana ntivyoroshe mu majambo make ntivyoroshe kuko inkoko ziragwara zigapfa kandi inkoko igwaye mu gatondo ku mugoroba bipfuye ntivyoroshe rero biragoye ubumenyi indero nivyo bintu bigarutse mu bijanye no korora inkoko ivyo navyo bisaba ingufu zingana gute ubumenyi bisaba ko wiga ukabimenya wewe nyene ukarondera hirya no hino mbega ubumenyi bujanye n'ubwo bworozi bw'inkoko ubumenya gute ukabwiga ukabumenya hanyuma indero nawe ko wewe mu bisanzwe mu gutangura projet imisi yose ubwirizwa kwimenya wewe ubwirizwa kwimenya ukavuga uti jewe nshoboye iki jewe nk'ubu umuntu yambwira ko kugira akabare ntavyo ntushobora kuko jewe sinorindira gushika aho imborerwa yose izotahira 3h du matin aho izotahira oya nayo norindira mugabo inkoko kuza nkazikurikirana gushika 3 z'ijoro hanyuma ngataha ngaryama nkaruhuka bukeye 5h nkagaruka nta kibazo bivana rero wewe nyene n'ico ushoboye gutangura project imisi yose banza wirabe wewe jewe nshoboye iki hari umuntu umubwira uti genda ukore mu mase y'inkoko ngaho yaca duza inkoko kamenga koze mu mazira ntoki mugabo gukora mu mase y'inkoko nibisanzwe biravana rero n'ingene umuntu ivyo byose abibona ngira ntaba yamenye igiciro umwavu w'inkoko ugeze boya barakizi ni bimwe nyene nakubwira bivana n'umwe wese ico yiyumvamo ico yumva ashaka ico yumva ashaka musanzwe mufise inkoko zita amagi murafise nahariye inkoko zigwiza inyama tubwire ahantu hangana gute mufise inkoko zingana gute ahantu dufise sare zishika 9 zishobora kujamwo inkoko mbere ngira ngo mwarahaciye mu ndwi yahera namba atari mu ndwi yahera mwaribonye ko nkaho se ari huzuye inkoko mugabo ntazihari ubu inkoko zuzuye iyi sare yakiriya inkoko zingahe izawa ya masare yose yuzuye inkoko yankira inkoko zishika 16,000 izi zonyene izi ntasizemwe ziri hariya hirya ntasizemwe izo mu yindi puraye yakira inkoko 16,000 eko inkoko rero nkuko nabibabwiye zijya nkoko mwabonye igihe mwaza ngaha zari zigeze kudandazwa nk'inyama kugira ngo baje kuzirya zari zigeze kudandazwa naho mwabona zita abona amaparete yuzu twebwe rero turafise ngene tubiharura hajya zirata mugabo hari ikintu no kwita mbega no kivuga ngo iki ndiko ndacumva mu gifaransa mugabo simbona ingene no kwita bafe inkoko itanguye guta mu bisanzwe iratikishikira ikintu bita pic de ponte donc pic de ponte no kuvuga ni gitigiri c'amagi igitigiri c'amagi une bande de poule ishobora gutanga dufate nk'ufise inkoko 100 pic de ponte ishobora gushikana 90 donc ayo magi 90 ku nkoko 100 nshobora kutora niyo pic de ponte uko rero inkoko ziza zirakura zigenda ziragabanya bukebuke aho certain moment zikagera aho ugira uti izi nkoko ntikizihe mu mwimbu ukwiye neza ngira ndazigurizishe nk'inyama hanyuma ingire ico no kwita renouvelation de la bande donc ubu izire tugira tuzironovera nico gituma twazanye imiswi ngaha tugira dutangure gushiraho inkoko ngaha abakozi bariko barakora bariko baritegura kugira ngo mu ndwi iza canke mu ndwi ikurikira hazobe hari izindi nkoko mwebwe mwaraje muragira imbono yego mufise abakozi bangana gute avicole 5 ihereza bene gihugu abakozi bangana gute ifise abakozi 27
bari permanent bamanga hari abakozi 14 tugaburira tukarisha babangaha na hari no abakozi 10 babangaha babahanyene babaha bajya ngaha bafise aho babangaha amazi ni ngaha tu hanyuma tukagira abanyezamu 9 no kuvuga muri puraye hari abanyezamu 7 n'abandi banyezamu 2 bari hariya ku yindi puraye. Hanyuma tukagira umushoferi, tukagira umuresponsable wa puraye yo ngaha, umuresponsable wa puraye hariya, tukagira umuresponsable adukorera indya, nawe turafise ahantu dukorera indya muri ville, turafise muri na mélanger dukoresha indya. Voilà, donc dufise abakozi 27. Iyo ubonye dufashe nimba abakozi bashoboye kugira icyo bafasha abandi batatu baba basize imuhira, dufate ko muri ko mufasha mu iyo miryango yose abantu 91. Uravye igicapo wari ufise kera ugaca ubona ibi biriko birashika, wiha amanota ngaho? Biragoye kuyiha amanota, je ndacari inyuma, nta manota ntayo ndaronka, mugabo nibaza ko mu myaka iza tuzoraba, ariko turi ku kivi. Wow. Ibanga ryo korora inkoko wari tubwiye ati n'ubumenyi n'indero. Mutunze ubwoko bw'inkoko zimeze gute? Izo nkoko yaba izinyama canke z'amagi, akabirya kazo nizaye? Dutunze inkoko z'amagi, ubwoko bw'inkoko tumaze gutunga ni inkoko yitwa Iza Brown, Roman Brown canke Highline Brown, tuzikora mu gihugu c'Ububirigi. Turatunze n'inkoko z'inyama, ngira mwarazibonye igihe muheruka ngaha, mwarazibonye nazo inkoko z'inyama turazifise. Yego nubwo bwoko bw'inkoko tworora, hari abaza batubwira ngo ni worore kuroira, ni worore saso. Bisanzwe izo nkoko si inkoko z'inyama, si inkoko z'amagi, ni ce sont des races mixtes, donc zitanga amagi make mugabo zikongera zigatanga n'inyama. Yego hari umuntu avuze ati ashobora kurira kene kuyanira akavuga ati kuwifuza imiswi hari cyo mu wafashamwo, bigenda gute? Nibaze tuje hamwe, hanyuma iyo miswi irashobora kuboneka. Turaja hamwe tukagira tukariha amafaranga, hanyuma imiswi ikaza nkuko dusanzwe tubigira n'abandi. Bisanzwe imiswi iza ntibari gwanje jenyene, hari abandi tuja hamwe tugashira amafaranga hamwe tukayarungika, hanyuma bakaturungikira iyo miswi. Bisigura ko umuntu yifuze gukorora ubwoko bwiza bw'izi nkoko birakunda barondeye? Birakunda nta kibazo, ngorane n'abandi byarabashobokeye. Wow. Turafise abandi dusanzwe dukorana bazoroye, ni benshi mu gihugu barahari. Naho ubworozi bw'inkoko butaratera imbere, mugabo hari abari ku kivi, kuko ubworozi bw'inkoko busaba amafaranga. Ayo mafaranga rero ntibarayaronka, mugabo buke umuntu urabona ko ari umuntu yatanguranye inkoko 200 akaba ageze ku gihumbi, urumva, kandi mu myaka itarenga 2 urumva ko uwo muntu aba ari karatera intambwe. Mu myaka iza nibaze yuko ubworozi bw'inkoko buzoshobora gufasha mu bijanye no gushikira yambona kazoza y'igihugu. Uravye ngaha ibi birasi bicika 9, mwatubwiye ko inkoko ari 16,000 ziyakwira. Mbega oya ni 6 vyo ngaha. 6 gusa. Icyo gihe zishobora guta amagangana gute ku muntu? Inkoko umuntu zoroye neza zigitangura guta, ikiremwe n'ababwira pic de ponte, no kuvuga igitigiri c'amagi, igitigiri kinini c'amagi umuntu ashobora kuronka. Aha twarashitse ku 92 kwijana. Hari n'igihe twigeze gushika ku 96 kwijana. Uvuze 92 mu bushaze kuvuga ko ari biharo bingana gute? No kuvuga ku nkoko 100 ugatora amagi 92. Bisigura ko ku nkoko 1000 ari amagi 220. Yego. 1010 n'amajana 2. Yego. Hanyuma uwo mwimbu uraburonka ukamara igihe uronka, hanyuma uko zikura zigenda ziragabanya, rero kwisaza igendera gabanya umwimbu.
Ego. Tabumva neza murashobora kuronka amagi arenga 1,000 ku nkoko ngaha gusa muronka ku munsi. Dufise intumbero yuko mu mwaka w'ibihumbi 2026 mu mpera zawo tuzoba dushobora kuronka amagi n'imiburiburi 40 ku munsi. 40 ku munsi. Ego. Ubu ibiharuro mwamaze kwegeranya vyari ibihumbi bingahe? Ibiharuro mu misi hezi ibiharuro twashobora gushikana hararenga amagi 11 ku munsi. Mugabo nkuko nabibabwiye uko inkoko zisaza ziragaba. Hari ibintu naho tuvuga ko atangora ko tworora inkoko ingorane zirabamo. Nko mu bisanzwe nabwirizwa kuba mfise izindi nkoko 10,000 zita. Mugabo kubera ingorane nyene mu gihugu inkoko tuzigura amafaranga y'amadovize ataboneka birateba nta bwoko bw'inkoko imiswi dushobora kuronka ngaha mu Burundi tubwirizwa kuyigura hanze hanyuma kugira ngo iyo miswi tuyironke bigateba nico gituma mubona ubu atankoko zita mfise muri uyu mwanya. Mugabo mu bisanzwe yaba nabikora neza zijya zari gusohoka mfise izindi ziza zatanguye guta. Mugabo nzogerageza mu misi iryo kosa ntizosubira kuba. Uravye aho wari uri ukorera leta ukaba ugeze ku rwego ku munsi winjiza ushobora gusohora ipariti zirenga 320. Hari ico wenspira umuntu aguma atinya gukora ico ashoboye yidadira ku mushahara w'umukozi wa leta. Naho twese tutokora ivy'iwacu. Bo ikintu kimwe novuga twese ntidushobora kuja muri ibi. Mugabo umwe wese ahaherereye bivanye n'impano bivanye n'ingabirano Imana yamuhaye ubumenyi sinzi ryari wavuze ngo itarenta ari umupatiri yavuze ngo itarenta bivanye n'itarenta Imana yamuhaye umwe wese arashobora kugira ico akoze hanyuma akagwiza umwimbu mu gisata azoba arimwo hanyuma agashobora kwiteza imbere. Ugumye rero wicaye ngo ndindeye umushahara kandi nivyo batwigishije kw'ishure batwigishije gukorera amafaranga bakaguhemba hanyuma ukayarya. Ntibigeze batwigisha gukorera amafaranga ngo yaronke hanyuma uyavyaza umusaruro. Ivyo navyo bigeze batwigisha. Mugabo rero ubu abantu barakwiye gukanura bakabona kamenya yuko ubuzima bugoye kamenya yuko leta itazoguma iduha akazi twese umwe wese azomenya ko abwirizwa kwironderera akazi. Nivyo ibindi bihugu biturushije. Ntihagire umuntu asubira kuvuga ngo kwiga nta kamaro. Ndabona abana biriga baravuga ngo je niga muri shonda ntahe. No sivyo, genda wige ugira ubumenyi mu mutwe hanyuma ubwo bumenyi waronse uzoze kubuvyaza umusaruro. Ndi mu mirima iwanje ndakoresha abanyeshuri bakambwira ngo rega ngo ntaco twokwiga ntaco bimaze naho no kwitahira nkaja kurima. Nabwira nti we genda wige ni warima uzorima nk'uwize ntuzorima nka papa na mama. Genda wige ibyo ushaka uzuvyige hanyuma uzubikoreshe mu buzima bwawe kandi ntuzobikora nka kumwe papa na mama babikora kera. Oya uzobikora nk'uwize hanyuma bishobore kuguteza imbere. Wow. Musaza murongo y'urunani rw'aborozi b'inkoko. Ego. Turavye mu karere mu Burundi inkoko iracyazi ivyo ugereranije n'ahandi inkoko wakwa kuzitera. Mbega mwebwe muravye ibiciro ingene bimeze nure ruhara mufise kugira ngo umurundi wese ashoboye kurya inkoko umuntu ayibone nk'ikintu cyambere kitazibye ahubwo gishobora kurya umurundi wese ahagishakiye kugira ngo inkoko zigwire mu Burundi ntibigoye cyane. Mugabo ikintu cyambere abantu bakwiye kumenya nuko ubworozi bw'inkoko mu Burundi butarashobora kugera ku rugero rwohiganwa n'ubundi bworozi bw'inkoko buri mu bindi bihugu. Mu bindi bihugu mu kwezi sinibuka ukwezi menga hari ku 12 naragendeye aborozi bo mu Buganda ushobora gusanga umuntu afise inkoko 120 wafise inkoko 120 nanje afise 16 ntidushobora kuja hamwe kuko muri ekonomi hari ikintu bita effet nombre. Wewe urugera ashobora kuyimbura ko irigi igiciro kica kigabanuka kubera ko afise byinshi. Wavyumva kubera ko afise byinshi. Nanje kubera ko mfise bike
kurondera ivyankenerwa bizongora kuko nzoja kurondera bike. Hanyuma ikindi ivyankenerwa byinshi dukoresha mu kugaburira inkoko tubikura hanze. Tumaze kubikura hanze muri ivyo bihugu nyene Tanzania, mu Buganda n'ahandi. Urumva bobo babironka bivyoroshe mugabo twebwe tukabironka tubanje kubikura iwabo. Urumva baca bimbura igi ku giciro gitoye hanyuma bakaca babona kugurisha ngaho iwacu. Ikindi bobo biraborohera kuronka ingurane. Biraborohera kuronka ingurane vyoroshe mugabo ngaha mu Burundi leta nivyo iriko iragerageza kugira ngo abarimyi borozi bashobore kuronka ingurane mugabo je mbona bitarafata umurongo vy'ukuri. Bitarafata umurongo vy'ukuri. Ego nico novuga. Utizo nizo ntamba bimbora. Igikenewe rero nuko leta ubwa mbere yobanza gukingira aborozi b'inkoko bari mu Burundi. Aborozi b'inkoko bari mu Burundi bakingiwe bakaduza umwimbo. Sibyo? Kuko urumva nimba mfise inkoko 16,000 ntazungutseko. Sinzozana ibindi 16,000 ngo bikwire 32,000 nzobanza kunguka kuri izo. Kugira ngo nunguke kuri izo nuko leta canke abandi bose simvuze ngo bampa amafaranga oya. Mugabo hari bikorwa bibwirizwa gukorwa n'ubutegetsi kugira ngo jewe nkingigwe mu bikorwa ndiko ndakora. Na cane iyo no kwita mu gifaransa concurrence donc ibyo vyimburwa biva ku nkoko bive hanze bize ngaha bica bigabanya igiciro ukaje usanga jewe sishobore kunguka. Igiciro je nzokigabanya mu gihe nanje nzogira byinshi bizogabanuka. Mugabo ntagize ngumije dukeya nkuko ntibizoshoboka. Atuyoboye bavyumve neza. Abatuyoboye bavyumve neza. Ego kandi Barundi ntavyo yobaza ngo ntaje bariko baragikora ubu mu bushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi turavugana turakorana ivyo dukeneye turabibabwira bakabikora ivyo ibishoboka barabikora. Je nibaza ko mu myaka 2 3 canke 4 iza umwana wese azoba ashobora kudukuguru kw'inkoko, azoba ashobora kurya igi gimbuwe ngaha mu Burundi. Ego inkoko twizere ko bizoshoboka kandi bizoshoboka kuko nivyo turiko turakora. Inkoko ni kimwe mu bitunga vyo tuzanira amafaranga y'agaciro no hanze y'igihugu tukinjiza amafaranga. Inkoko ni kimwe vyo cozana amafaranga y'agaciro. Isi heze ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimye n'ubworozi bubicishije mu kigo Abrevepa cyatanze uruhusha rwo kuzana itoni zirenga 520 z'inyama z'inkoko. Nayo ntiyaguzwe amadovize. Iyo uwo mwimbo buri ngaha nta muntu yari kuja kubigura hanze ayo madovize yo gukora ibindi. Hanyuma kandi umwimbo umaze kugwira natwe turashobora gushora hanze. Turashobora gushora hanze hanyuma amafaranga y'agaciro akinjira mu gihugu. Nuko inkoko kugira zibeho ziba zikeneye veterinere, ziba zikeneye ujejwe ivyo kuzifungurira, ariko mwizo ngaburo hari ingaburo yitwa kujisi. Mbega namwe mwa muyikoresha ni ingaburo imeze gute? Kujisi ndayizi nibazangira ngo ko ari naco cyatumye mushika ngaha mu ndwi heze ngira none munsi. Mu misi heze inkoko twazigaburira ivyo twikoreye kandi n'ubu turavyikorera. Ivyo turonka ngaha tukabihingura hanyuma tukagaburira inkoko. Ubu rero kubera ko mu bworozi bw'inkoko murazi isi mu bisanzwe isigaye imeze nk'iri mu kiganza, urarondera inkuru hirya no hino ukamenya mbega abandi bariko borora inkoko gute, bariko bazigaburira gute. Ego kujisi rero je narayimenya mbere n'imbere yuko menya kujisi natanguye kumenya yindi yitwa intracom. Iyo rero niyo natanguye kugaburira izi nkoko mubona zagiye. Hanyuma ndayizigaburiye ndabona ko hariho akarusho bivanye akarusho gusumba bya bindi naho ndazigaburira. Mu misi yeze rero baraheza batubwira iyo yindi yitwa kujisi. Nayo nyene ndagenda ndayiraba ndaja kuri internet ndaraba nsanga au niveau international barayikoresha cyane. Ndavuga pourquoi moi no yikoresha kandi abandi bariko barayikoresha.
hanyuma ndarondera des informations à gauche à droite mu Buganda je ndagenda ndaja muri kujisi turabonana n'urabwo ruganda rukora izo njya mu Buganda yitwa Gido turavugana nawe nyine arafata indege araza ngaho iwanje turavugana arambwira ati izo njya rero ziramaze gushika ngaha mu Burundi hariho ishirahamwe gitwa Agritech rizizana murashobora kwinjira en contact hanyuma mukavugana bo aragenda agiye mu nyuma turabandanya tuvugana acarambwira uwundi wo muri Tanzania yitwa Ureta arambwira ati azoza kugirisha formation mu Burundi muzo kwinjira en contact iyo formation zoyijamwo urabe ingene izo njya bazikoresha mugabo entre-temps iyo formation yabaye au début du mois de mu kwezi kwa 12 mu ntango mugabo imbere yaho je inkoko iyi miswi iri ngaha yari yamaze kuza ntarabwira nti oya bimurampa information buke ingene notangura kugaburira izi nkoko ngire ese yiyi kujisi nayo ndabe le resultat yayo ubu rero naratanguye kuyikoresha le resultat ntiraboneka mugabo nebaza yuko bisanzwe inkoko ngaha zara zitangura guta ku mezi 3 n'imisi 25 urenzo raba kwizo izotangura guta ku mezi 3 n'imisi 20 ndabe ingene bigenda ndabe la qualité yigi ndabe inkoko ingene zo mugabo dambre narabonye yuko ndeko ndazigaburira ngaha le taux de mortalité iragabanuka yaragabanutse gose kuko ku nkoko imiswi ibihumbi 16 muri demarage donc ukwezi kuraheze hapfuye imiswi mike cyane idashobora gushikana 2%. Iyo nibaza ko ari intango nziza tuzoraba ibikurikira. Tuba duse n'abasozera imbere ko duca tuzana undi ngaha acata duhundi muco abifuza kuza mu ishirahamwe ryanyu bigenda gute uba contacta gute aborozi b'inkoko kuja hamwe birafise ico bibafasha nico bibafasha ni kinini nababwiye korora inkoko ntushobora kuzorora wenyine ntushobora kuvuga ngo je ndoro inkoko je nyene ndi mu Burundi ngo niho nzokunguka sivyo ubwirizwa kuronka abandi mufatana urugendo muri ico gihe kugira ngo musangire ivyankenerwa musangire gutora umuti w'ingorane mushobora guhura nazo kwinjiramwe ntibigoye no kubura umworozi hanyuma tukaja hamwe kugira ngo duteze imbere ubworozi bo nibaza ko mu minsi ngira ngo iryo shirahamwe ry'aborozi ryitwa IAB iyo platform y'aborozi yitwa IAB tuzotangura kugirisha amanama mu gihugu mu ntara kugira ngo urabe wese abikeneye ajemwo nta barriere nimwe hari no kubura umworozi gusa no kuba hari ico uri kurakora kijanye n'ubworozi bw'inkoko abo rero nibo dushaka ntawe dushaka avuga ngo nje kurondera ibindi bintu mugabo dushaka ko uwari we wese agomba korora inkoko aze tuje hamwe dusangira ibijanye n'ubuhinga dusangira ibijanye n'isoko dusangira ibijanye no kurondera ivyankenegwa ivyo vyose hanyuma dushobore gufashanya urugendo rwo guterera mu iterambere ry'igihugu ngira niho na vyamfungurwa zavyo bica bizimbuka mukagira n'amapredoye mugira imbere y'ubutegetsi ivyo vyose tugiye hamwe mubisanzwe kuzana iyo produit nimba hari abayizana bakazana dukeya izoshika izimvye mugabo nimba bayizana ari byinshi bazobizana ku mafaranga make aborozi babironke ku mafaranga make mugabo tanke bikiri tukiri bake bizogorana urumva rero ico nagomba kuvuga nico ariko rero sinzi ko muragira ya demand ego ikibazo gisa n'icyanyuma turi mu gihe abarundi benshi kwanza no kwisi yose abantu bifuza gutura ubworozi bw'inkoko burashobora gutungisha umuntu bakamukora kuri zero bukamushikana kuri hiro umugari wa ntuze yego jewe ndavyizera nkuko mubibona jewe ndoroye inkoko ivyo byose ko nari ndi mu 2020 siko ndubu ndavyibaza ko atari kondi siko ndi kandi nejo canke hirya yejo no mwaka uza ni waza ntibaza ko atari ko nzobandi ndavyizeye vuga ati amen siko nzobandi nibaza ko wamwirandana kubwira nta kindi ariko arakora ariko aratwambariza kugira ngo
bishobore kubandanya bitera imbere. Ubworozi bw'inkoko burashobora gutuma umuntu atera imbere. Naneho si jewe jenyene n'abandi bariho mu gihugu, kandi murakwiye kuza murabagendera. Ibujumbura barahari, nimwashaka ndabahe n'amazina. Za Muyinga barahari, Makamba barahari, naho bitaraduga gose mugabo hari habari ku kivi. Mu minsi iza muzobona ingaruka yabyo. Ibyo arivyo byose barahari. Hanyuma ntihagire uzoza avuga ngo je ndo wa mbere. Je sindi wa mbere, hari abandi bandusha, nuko mutaja kubarondera. Hari abandi bandusha barahari. Hari abandi bandusha, nta higanwa ryabaye mugabo hari abandi bariko barabikora. Hari abandi bariko barabikora bari ku kivi nuko. Hari cyari gikenewe imbere ko twakira ujya mu fasoni tuva ngaho tutavuze. Hari cyari gikenewe tuva ngaho tutavuze. Ego ujya mu fasoni naze, hanyuma mu mubazi yagire ico umuntu yo kwita nko kubeshuza. Ego ariko ikintu nagira mvuge no kuvuga ishiramwe Agritech nivyo naba partenaire. Ngira ngo nagakosa gashobora kuba karabaye. Jewe baransavye yuko baza ngaha kugira ngo bafate quelque photo bashobore kugira cyo kwita kuvirigariza, kumenyekanisha. Wala kumenyekanisha ubwo bwoko bw'indya bita kujisi. Siho narindi ndabwira nti nta muntu ushobora kwemerera ko yinjira muri poro yiwanje atariho ndi. Mu nyuma barangobera, hanyuma kubera ko dusanzwe turi aba partenaire, ndabwira nti genda mugabo ibyo mukora mukore gutya, hanyuma mumbwire imbere yuko mupibriya ico mwakuyeho mubazo banza kubimbwira, ndabisansure, ndavyemeze canke ndabihakana. Umva rero nagiye mbona mwabisize ku mbuga ngurukana bumenyi, hanyuma mubishira ku mbuga ngurukana bumenyi harimo amakosa, kuko mu bisanzwe puraye ni gwanje, inkoko ni gwanje, sizo umufasoni. Sizo umufasoni, ngira ngo yoba yagombye kuryosha inkuru gusa, nayibundi inkoko ni gwanje. N'umufasoni harabahora baza ngaha bagasanga siho ndi, bakabaza umufasoni warafise uburenganzira bwo kuvuga ko ari gwacu kuko we turabisangiye. Uyo sishobora kumubeshuza, uyu turabisangiye, ni gwiwe, ni gwanje, kandi nta kibazo na kimwe. Mugabo urumva nta wundi muntu numwe ashobora kuvyitirira uvuge ngo inkoko zanje, inkoko zacu. Voilà, nico rero nipfuza yuko mwovuga, kuko hari jewe aba partenaire nibo banabimbariye, dusanzwe dukorana, dusanzwe duhanahana makuru, nibo babinyeretse. Je ntavyo nari nabonye no kungurukana bumenyi, sinkunda kubiraba, mugabo nibo babimbwiye, ndababwira nti reka ndabikurikiranire hafi menye ivyo ari byo. Yego nuko mukanya tugomba tumwakire. Turacyari muri avicole 520, aho ndabura ko turi kumwe n'uno muntu mwaramuye mu kiganiro giheruka. Nawe asanzwe ari n'umuveterinaire yitwa Girimana Viola. Ego ndakuramutse kandi. Amahoro cyane. Nizera komeza neza. Ego turashimira. Uyumva gute uri muri avicole 520? Nuko niyumva neza. Turi muri avicole 520 kwa Mutamadamu, nukuri numva n'amahoro, yatwakiriye neza, numva nisanze nye. Ego usanzwe uri umuveterinaire, uravyiza inkoko ziwe, ubona we nk'umuveterinaire biguha igicapi cyane? Jewe nk'umuganga, jewe ngerageje kuraba izi nkoko z'uyu Mutama Adamu, nukuri ni inkoko ziteye igomwe cyane. Bigaragara yuko yakoze bigashimwa. Kurinda worora inkoko ku rugero runganuku, uburi novuga ati uburi intwari, kuko inkoko zihura n'ibiza byinshi. Ego hariho n'indwara zishobora kwiyadukiza utanashobora no kuvura.
kandi mu mwanya mutoyi inkoko ushobora kuzibona aparamano zita nk'ishugwe. Ishugwe ushobora kuribona mu gitondo rimeze neza, ku mugoroba ugasanga ntaririho. Rero nk'umworozi nk'uyo nukuri novuga ati ni nk'intwari y'umworozi kuba yo korora ibitungwa nk'ibyo. Ubuherutse twarakoze ikiganiro ngaha aho bimwe mu vyavuzwemwo havuzwe ko mu kiganiro urinye n'inkoko ibitashimishije Adamu. Ku bwawe wavyakiriye gute? Kubera iki mu gihe usanzwe uri umuveterineri uvuga ko kajambo ati inkoko zanje? Murakoze. Agakosa karahabaye aho mu majambo make twari tuje nk'ishirahamwe rya Agritech kugira ngo tumenyekanishe ingaburo dusanzwe dukoresha, na cane cane n'umutama wacu Adamu asanzwe akoresha, yaratanguye gukoresha iyo ngaburo twita kujisi. Rero twaraje hanyuma dufise uwo mugambi uko tumenyekanisha n'abandi borozi bamenye iyo ngaburo, twisunze kuri bamwe bamaze gukoresha iyo ngaburo, ariho haho twahisemwo kuza mu bwororero bw'umworozi Adamu kugira ngo twerekane abamaze kuyikoresha n'abandi bavyumvireho. Ariko bica birashika ako gakosa karaboneka namwo aho twakwitirira yuko ndi umworozi kandi twari twaje nk'ishirahamwe rya Agritech. Ego. Ku bwanyu ibintu nk'ibi bibaye muri Agritech, Avicole isanzwe ikoresha ingaburo yitwa kujisi, ntimwagira ubwoba ko bifise ingaruka bishobora kugira? Oya, nyene ingaruka ntizobura muri Agritech kuko na mutama nyene Adamu nawe nyene ntiyari kuvyakira neza, ntiyari kubura kubabara kuko usanga bigoye. Rero nico gituma twongeye kugaruka muri bwa bumwe bw'ishirahamwe ryacu rya Agritech na mutama Adamu n'abandi borozi baje kumviraho twebwe umugambi wacu ko twebwe dusanzwe dufise iyo ngaburo bita kujisi ibafasha kugaburira ibitungwa vyabo, na cane cane inkoko zita n'inkoko z'inyama. Ego. Kujisi nizo nkoko, niyo ngaburo izino nkoko zihereza. Wowe nka muganga, nka veterineri w'ibitungwa, uravye ingene ino ngaburo yanyu isanzwe imeze, ubona bino bitungwa bimeze gute? Ubona zino nkoko zimeze gute? Bon, ku bitungwa umutama yoroye ni bitungwa yabitanguje iyo ngaburo, yabibabwiye hakiri kare yuko mu magara yazo hagabanutse ugupfa kwigaragaza mu bitungwa yaratunze, kandi aravuga yuko ibitungwa bimeze neza. Rero iyo ngaburo yacu ni ingaburo yikwije, ni ingaburo idakorerwa ngaha mu Burundi, natwe tuyira nkuko yabivuze ko bashobora kuja kuzironda mu Buganda, natwe tuyikura mu Buganda tukayijana ngaha mu Burundi kugira ngo aborozi bashobore kuza kuyitugurira. Ego. Abifuza kujisi bayisanga heganya kuwa? Abifuza iyo kujisi bayisanga i Bujumbura hepfo ya Kotebu muri quartier muri Ngagara quartier 10 impande ya Musumbastire. Impande ya Musumbastire. Ego. Murakoze. Harakamutera aborozi b'inkoko? Akamujewe ntera aborozi b'inkoko no bahamagarira kwijukira gukoresha iyo ngaburo yacu, baze badushorere. Ni ingaburo nziza, ingaburo yikwijije, ingaburo iza iteguye vyose. Iyo ngaburo ico twongeramwo ibigori n'isoja gusa. Rero nkuko aborozi bamwe basanzwe baratanguye kuyikoresha bakayishingira intahe, turahamagara rero n'abandi borozi batarabimenya baze birabire iyo ngaburo yacu. Ego. Murakoze. Nuko rero mworozi
w'akarorero mukongera mukaba n'umurimi nibaza ko vuba tuzora batembera munatwemereye mu ndimo zanyu. Yego bizovana n'umwanya muzaba mufise nta kibazo. Washaka kudutembereza mukatwereka inkoko abana basigaye yizita ngo inkoko mufise ga bo inkoko dufise ngaha turafise imiswi n'inkoko zitazikeya. Yego turafise imiswi ihejeje umuntu ico no kwita demarage mugabo kandi turafise n'inkoko z'inyama mu yindi puraye. Yego ngira ngo murashobora kuraba inkoko imiswi hanyuma n'inkoko nkeya zihari z'inyama no zitamagi hanyuma nibaza ko atakindi nobereka. Aha rero tukaba tugeze hehe ganya kuba aha muri mu gituru c'inkoko. Yego mu gituru c'inkoko dufise izi zirageze gutanga kugira ngo baje kurya. Yego ariko ziracata. Yego inkoko ntiheza guta ziragabanya gusa umwimbo w'amagi twebwe tubonye zigira zigabanye hamwe tubona ko tugira tugwe mu kinogo tuzigurisha nk'inyama bakaja kuzirya. Ubwo mwe simwe mutuma abarundi bibuka ko twikukiye. Iyo bariye agakoko ku munsi mukuru wo kwikukira baca bavyibuka kuko kera murazi yuko amagi n'amasoro byari by'abazungu. Naje nari yigishitse ngaca avuga ni uratumye nibuka ko ndikukiye. Ubu twarikukiye ibyo twiyimburira tubwiriza kubifungura. Yego turabona ko mona zisasira kubera iki mushima kuzisasira. Turazisasira kubera ko ziba ngaha nyene. Turazisasira kugira ngo zishobore kumererwa neza hanyuma kandi dushobore kuronka n'amase dushobora gushira mu ndimo. Tusanzwe turima mugabo kandi n'abandi barimye barashobora kuharonkera amase. Umwavu w'inkoko urashobora gutuma umwimbu mu ndimo uba mwiza gushuka. Umwavu w'inkoko ngira ngo kubarimye barabizi canke abanyumva bazovyumva. Mu bisanzwe amase y'inyoni niyo mase ya mbere abaho amera amase y'ibikoko gusumba andi mase y'ibikoko byose. Yego kandi abarimye barayakunda bama baza kuyagura ngaha. Yego ndabumva neza nta cinjire ngaha muri no puraye kidafise agaciro cyose gisohoka ari kwasohotse amahera. Ku nkoko icari cyo cyose kiragurishwa nta mucafu hari. Amase niyo bibaye mucafu nayo turafise ihangara cyo tuyashiramwe hajya hanyuma abene gihugu bakaza kuyagura kandi barayakunda cyane. Nta mucafu ba umucafu wo bayamase nayo inkoko nazo ntizo mu mucafu amage ntiyo mu mucafu murabizi nta na kimwe dutarera. Byose biragurwa. Yego muri ko muraraba zino nkoko zanyu muravuze ko uhageze ko muzisubiriza hazi izindi. Bega umuntu wari wese adafise amafaranga ntashobora kuba umworozi. Umuntu wari wese adafise amafaranga menshi ntashobora kuba umworozi w'inkoko. Arashobora kumuha mugabo atangurana n'ibyo ashoboye agatangura duke akaduga. Twese ntitwahereye kuri twatanguriye kuri duke tugenda turaduga buke n'ubundi rero avyifuza ashobora gutangurana n'inkoko naho zoba 50 naho zoba 100 naho zoba 200 naho zoba 10 mugabo agatangura ikivuga igikenewe gusa nuko yotangura mugabo akamenya ingene agenda aratera intambwe buke nta uvuka rimwe ngo ace yuzura ingobyi. Nuko kuyu umuntu atonda mu biro nawe tuvuge ko ibiro vyawe ari muri ipora. Ndabifise ibiro ndabereka ibiro vy'iwanje ndabifise biri ngaha nyene jewe ntonda ngaha ibiro vy'iwanje biri ngaha mpemwa ngaha nyene. Tuvuye mu nkoko nini aha naho tugeze ni hehe? Aha naho nahashikira inkoko zikiri nto ziza zifise umunsi umwe. Umunsi umwe ziza zifise umunsi umwe tukazishikiza ngaha hanyuma tukagira ico umuntu yo kwita mu gifaransa demarage afite nukorora umuswi w'umunsi umwe gushika ku minsi 28. Aha rero nivyo dusanzwe dukorera aha ubu mu minsi zizova ngaha hanyuma zice zija aho zizokororerwa rero kugira ngo zishobore gutamage. Uriko urabitubwira aha izi nkoko nimba atari bagazi maze umwanya ungana gute? Tumaze ukwezi kumwe. Mu kwezi kumwe inkoko irangana ukwezi kumwe. Ukwezi kumwe n'imisi 2. Wow. Aha ni mbatari banga ndabona ko ari inkoko zitamagi. Izi mwiteze ko zizotangura gutamagi mu mwanya ungana gute? Inyuma y'amezi kuva zigishika ngaha ni nyuma y'amezi 3 n'imisi 25 igi ya mbere mba ntanguye kuri Roma. Yego. Wow.
tugomba duse n'abasozera nimba atari banga iyi miswi yose ingana gute? Iyi miswi yose ngaha na hariya hariyo zikeya, hariho nizo natanze mu Rumonge kuwa gatanu. Yego. Yose hamwe yashitse ari miswi ibihumbi 17. Yose hamwe ari ibihumbi 200 na bingahe gukuramwo inkoko ibihumbi 4 vy'inyama. Isigaye yari ya magi zari 17 n'amajana. Ubu turasigaranye inkoko ibihumbi 16. Bo harimo izo tuzokorora twebwe zishika ibihumbi 11 n'izindi tuzohereza ugwaruka gwazidusabye. Yego. Mwama mugara ku ijambo gitwa ugwaruka. Nike kintu gituma iyo muzanye inkoko imisi yose mubona ko mwoko muhereza ugwaruka jewe n'abantu dukorana n'abantu bagikeneye akazi kandi n'abantu bagifise amaraso ashushe bumva by'ukuri ko bashaka gukora. Hariho rero abantu mwo gwaruka by'ukuri akwereka yuko ashaka gukora, akagenda gukorera udufaranga dukeya akadutanga kugira ngo atangure umugambi. Abo rero je ndamubonye by'ukuri ndamufasha, izo nkoko zije nkamufasha ingene azorora, nkazimwororera ngaha, hanyuma nkayimushira, nkamukurikirana, nkabona ingene ari karaduka. Bariho rero ugwaruka nk'ubwo ngaha Igitega, Izabukirasazi, Makamba, Imuyinga, bariho tumaze gukorana kandi bakabona ko ibintu bimeze neza. Tuma duse n'abasozera, hari abadiaspora benshi bifuza korora, hari n'abandi barundi bakurikira kino kiganiro bifuza korora inkoko. Mwabwira iki imbere ko dusozera? Bo icyo nababwira kimwe nuko ubworozi bw'inkoko ubwa mbere umurundi wese abwirizwa kumenya yuko ubworozi bw'inkoko burashobora kudushikana kufasha kudushikana kuri yambona kazoza y'igihugu. Ubwa mbere ubworozi bw'inkoko burazana amafaranga. Ubwa kabiri ubworozi bw'inkoko buragwanya inzara no gufungura nabi. Abantu bamaze gufungura inyama y'inkoko bagafungura n'amagi, kuvuga ko bacibwiza kugira amagara meza. Ubworozi bw'inkoko buratanga akazi. Jewe ahandi sindatera imbere, mugabo ndafise abakozi bashika 27 nkoresha ngaha, akaba hari ababa ngaha bafungura bahembwa, mugabo baba ngaha batunze imiryango yabo kandi baba ngaha. Yego urumva gutanga akazi, gufungura neza, kuronka amafaranga, none yambona kazoza nimba ntihenze, ibindi bintu igomba kudushikana ko nibi si ivyo nyene, kuronka amafaranga, gufungura neza, kuronka akazi nibyo. Nuko ndagushimire cyane Yakuba. Ego murakoze. Nizere ko vuba cyane tuzoza turaba iyi miswi twegeranya amaparete menshi. Nta kibazo. Nuko reka tubashimire, birakunda ko ushobora kwiteza imbere, umugisha wawe nta handi Imana yawushize atari mu bikorwa vyawe. Ukuye amaboko mu muzu birashoboka. Dushimire ino entreprise yitwa Avicole 520, uretse ko iri kurafasha kugira ngo abarundi bashobore kuronka akazi biciye mu bworozi bw'inkoko. Umumva ko ifise ku mutima yuko ugwaruka boronka ico rukora. Kuri micro jewe nyene juste gale nyuma kamera wita umusaza, ni haramba ubworozi bw'inkoko, ni haramba aborozi bw'inkoko, ni harambe Uburundi bwo ufise intumbero y'imbona kazoza kandi tunayishitike ko ndabwira ati bye bye, c'est la vie. Urashilo moshilo ushila none.